Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Mukama. Avuye aho Yezu aja iruhande y'ikiyaga cy'Ibugarire cyose, hanyuma aduze hejuru ku musozi yicaraho. Abantu benshi bamusangaho bazanye ibitumva, impumyi, abacumbagira, ibimuga n'abandi bagwaye benshi, babashira imbere yiwe nawe arabakiza. Abantu bari bakoraniye aho bagwa mu gahundwe mu kubona ibiragi bivuga, ibimuga vyakize, abacumbagira batambuka neza, impumyi zibona. Hanyuma barakengurukira Imana y'Isirayeli. Yezu ahamagaye abigishwa biwe ababwira ati, abo bantu baranteye ikigongwe. Tumaranye iminsi 3 none nta kintu cyo kurya bafise. Nanje sinokubahuka kubarungika bashonje, bohava bagwa mu nzira. Abigishwa baramwishura bati, none muri aka gahinga umukate wohaza isinzi ryose twukura hehe? Yezu arabarira ati, mufise imikati ngahe? Baramwishura bati, 7 n'udufi dukeyi. Araheza yicarika abantu. Yakiriye ya mikati 7 na zafi, amaze gukengurukira Imana, arayimanyura, ayihereza abigishwa biwe, nabo baha abantu. Bose barajya barahaga, ibimanyu bisigaye navyo baravyegeranya vyuzuza ibikemanyi 7. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iyi minsi twatanguye iki gihe ceranda c'ubushikiro bwa Noeli. Hari ibintu ijambo ry'Imana riguma rigarukako. Twumvise iki kintu cyo ku murambi. Ku munsi wa mbere tukumva ijambo ry'Imana rigira riti, ingo tuduge mu ngoro y'Imana ngo ku murambi w'umukama. Aha naho uyu munsi turumvise yuko ijambo ry'Imana rigira ngo umukama Mana y'ingabo azotegurira ibihugu vyose kuri uyu murambi. Uyu murambi azokurako igitambara cyo kugandara cyari gitwikiriye abantu bose. Mu nkuru nziza naho nyene tukumva Yezu ngo amaze kugendura ikiyaga cy'Ubugarire cyose, ngo aduga hejuru ku musozi yicaraho ku murambi w'umukama. Aho hose iyo mvugo y'umurambi twarabonye yuko uretse kwitwereka aho Imana ikunze kugerera kugira ngo iyagisha abantu, aho Imana mbere igerereye mu ngoro yayo ni nko ku murambi. Nukuvuga ahantu hakirurutse. Imana irashaka yuko nubwo tuba mu by'ubuzima bwacu bwa misi yose, tugumana imitima ikirurutse. Imitima ikirurutse icituma dushobora kubona neza imbere iyo turiko turaja. Nitugende nk'abantu menga bagenda bunamye. Twarabonye yuko uyu munsi imbere hariho ibintu biriko biratugira abantu menga turiko dusubira kukunama nk'inkoto. Mwaje kuravuga ko umuntu yavuye mu nkoto. Usanga twese twamatunamye mu matelefone. Hazogira igihe twese tugware amakorone vertebral, dusange twese twarunamye. Ugasanga abajene baramaze kuba batama n'abatamakazi hataragera. Ngenda bunamye. Imana ikagira iti, ahubwo raramura umutwe, hagarara neza mu Mana, ubone iyo uri kuraja, kuko umutima wawe wamukirurukijwe nuko uhora uja ku murambi w'umukama. Umukama akakwizeza akakubwira ati, bandanye ubona neza mu rugendo rwawe yujana, kuko uza ugana jewe. Ariko kandi hari yindi mvugo yajemwo nziza cyane twumvise yagarutse muri ibisomwa 2. Ugambere Izaya akavuga imvugo y'inzimano ngo kuri iyo murambi ngo umukama azuhategurira inzimano abantu, ngo izimano y'inyama ziryoshe, ngo n'imivinyu ikamuye neza. Abantu ngira ngo abaganga bamaze kubuza akanyama
akanyama gatukura na cane cane ngira ngo umukama azohategura n'udufi twiza mushobora kurya cyangwa utunyama tw'inkoko. Mugabo ico bivuze coco si n'inyama zo kurya, si inyama zo kurya twumva gusa, ni imvugo ngereranyo ingene umukama mu nzimano yiwe agomba guhaza abantu. Kubahaza iki? Kubahaza ubuhirwe bwiwe. Ntagiye murabona umuntu anezerewe cyane, ahimbawe gose ku buryo yumva nuko gufungura atabishaka. Navyo murabona? Ukamuzanira indya kumva umenganaza arahimba, waruzuye akanyamuneza, aruzuye kwiyumva neza, aruzuye kumva atunganiwe ku buryo yumva ati izo ndyaye ndahaze. Kumwe kwa Yezu abigisha bamubwira bati ngo ufungure, kagiye ati hari yindi fungurwa sangira na data mutazi. Bagaca batangura kwibaza ati mbega hari umuntu yamuzaniye ibyo afungura. Atari uko gufungura ari bibi, ni byiza kuko mbere n'umukama turazi yuko mu bintu bimwe bimwe byaranga Yezu nuko yakunda kwicarana n'abantu bagasangira, mbere gushika naho agenda kwicarana n'abantu b'abateza kori, bikanarenza ko akicarana n'abantu bamutega imitego. Murazi wa mufarizayo Simone amutumiye Yezu akagenda. Ikimenya cy'ukungene Yezu Imana ntidufatira ubwa mbere kukungene tumeze, idufatira kukungene yo imeze. Idufatira ku bwiza bwayo n'urukundo rwayo, ntidufatira ubwa mbere kukungene twebwe uwundi ameze. Twebwe twama dushaka gufatira uwundi kukungene ameze kuko dusanzwe tumeze nabi na twebwe. Ariko Imana kuko isanzwe ari nziza, iramenya gufata umuntu nivyo uko ameze mugabo itamufatira kuri we, ikamufatira kukungene imeze neza, ikagomba kumuhaza, ikagomba kumusangiza, ikagomba gusangira nawe, kumusangiza uri nahazwa bwayo, ataco yigabanirije, ataco umenga iribikiye, iramuhishije, ikamuha vyose mu mwana wa Yezu Kristo. Imana yacu ni Imana isangira, ihembagwa mbere n'abasangira, ikaba no muri kajya kanyamuneza k'abantu basangira mu kuri, kuko basanganywe ku muzirikanye, bakundana vy'ukuri, atari abariko barasangira bakina amadiri. Uramadiri y'ivyashara, uramadiri y'ibinabiriya vy'ukuhiganirwa ibinabiriya, ugasanga muri ko murasangira usimbiye ahantu gatonyo ugasanga bagushiriyemwe akantu. Uyu munsi hari abantu benshi usanga bagenza gutyo. Ikimenyamenya cyuko s'abantu bariko basangira mu kuri, nabiyorobetse. Kandi mugabo hari igihe Imana mbere bagaragaza, hari igihe bagaragaza ugasanga watumiye nk'umuntu by'ukuri yegeranye n'Imana, kandi Imana igomba kuhakorera ikintu, agatera urumenyetso, ikirahuri muzanye kigaca gitabuka hariya mu rwicariro rwacu, atanubikomye. Kubwira Imana ikubwira iti igihe wabukaranga nari munsi y'urujo, uyo ntibaze ko upfa gutarukira ko gutyo. Hari igihe Imana ibikora kugira ngo ikangure imizirikanye yacu, ishobora kuba mu mwijima gushikaho umuntu ashobora gukora ikibi, akagomba kwicira undi hejuru cyangwa akamwica akamushika nayo, kubera imvo z'ibintu biherana n'akanya gato, hanyuma nawe agaheza ikiwe, agaheza igihe ciwe, akaja kugenyurirwa urubanza rwiwe. Iyi mvugo rero yo gusangira uko ingene yaje, irafise ingene yaje mu nkuru nziza n'ingene yaje mu ijambo ry'Imana. Duhere mu nkuru nziza tukabona Yezu ingene ategwa imbabazi n'abantu bashonje, agaheza akagwiza imikate. Mukabona yuko kandi atari ukugwiza imikate bisanzwe, ingene abigira harimwo ivyibukiriza Ukaristiya. Mwumvise ingene Matayo bitubwira ngo ngenda bisubiremwo neza uko yabitwandikiye. Araheza yicarika abantu ngo yakiriye ya mikate indwi na zafi, amaze gukengurukira Imana, afata umukate aragukengurukira, arawumanyura, arayimanyagura, ayihereza abigishwa biwe.
ngo bose bararya barahaga. Uku kuvyerekeza kuri data, agakengurukira se wiwe, agaca akora ico gitangaro, ni ikimenyetso c'uko nubwo Yezu vy'ukuri atewe imbabazi n'inzara y'umubiri dushobora kugira, n'ibikenugwa vyose bidutunga ku mubiri dushobora kugira, arashakana cyane cyane guhaza yanza rikomeye y'ubuhigwe umuntu wese afise, y'ugutunganirwa umuntu wese afise, ubuhigwe. Ico kintu twibuke kugisaba Imana. Uyu munsi turabona abantu benshi dusaba imigisha n'imihezagiro yo kugira ngo tugwize ibintu, ni vyiza kandi turabikeneye, ariko iyo muje gusaba bene iyo mihezagiro, itegurire gukora. Ntibimihezagiro nk'ibintu Imana ikorora nka mana, oya. Ibi mihezagiro y'ibintu mushikira kuko hari ico mwakoranye n'Imana. Uyu munsi sinzi undi muntu yasubiye arandungikira, hari iki message kimaze iminsi kiza kivuga ngo ibintu ngo president ngo ashobora gutanga vy'amafaranga. Sinzi ko mwakibonye. Niyo ni noko. Ni president wacu muzingene yigwa aratunuka akora. Akazo guha ibintu vya gusa yarabirahiye noneho. Kira noneho nta n'umuntu ashobora burya n'umuntu mwiza suguha ibintu vya gusa gutyo. Oya. Kandi umuntu wese muzobona mbere aje yitwaje ivy'Imana, papa aramaze kubitubwira. N'abantu bose muzobona umenga ivy'Imana bashira imbere ibintu vy'ukubanezereza mu mafaranga utabiri yicuya, uzoga ivyo biri yakuye. Tugire Kristo. Na Yezu yarasonza. Tugire Kristo. Yarasonza, mugabo nta ntamwe tigize tububona ko rigitangara agira ati, dawe jende umwana wawe ngwiri hindore y'amabuye yahinduka imikate fungure. Kame umwana ya niyo kwicwa n'inzara. Gaturazi kwegeze gusonza. Ashonje byarahimba akagirira igitangaro abigishwa biwe abashonje, mugabo we ntacigirire. Akagenda kwa Marita na Mariya bakamufungurira aheje gukora ubutumwa bwiwe. Ivyo bitangaro bikorora ibintu, amakona kuzura, ukaronka ibintu menga n'ibintu bije atacukoze, ataco musangiye n'Imana, mwakoranye n'Imana, muvyiyubare gose. Muvyiyubare gose. Hari benshi bama baje aho muri eveshe cyangwa abandi bakaza hariya kuri Grand Seminaire ngo niho baduhereye amarandevu yo kuza gutora amafaranga yacu, babatwaye amashene tanora n'amahereni, ngo bagiye kubigwiza. Ntimusubire kugwa mu mitego beniyo. Mwaramenye ijambo ry'Imana. Yezu nawe nyene mu gukora ico gitangaro cyo kugwiza imikate agafatira kuyo bari basanzwe bafise, ingene n'ubundi nibitangaza vyose Imana igomba gukora, nubwo umenga ni Imana yagizemo uruhara rwose, hariho ikintu yamisaba umuntu nk'iteka imutera ryuko ikigiri musangize bagisangira bakagikorana. Nagomba ngaruke kuri uku kuntu ubwa mbere mu nkuru nziza tubona Yezu agwiza imikate akakora igitangaro cyo gufungurira abantu, bikaboneka yuko hari mwimburi y'Ukaristiya. Aha muri Ukaristiya naho tuza gusangira n'Imana kugira ngo twimenyereze kuzohava dusangira nayo mu buzima budahera, igihe ngo azoba yamaze kwirukana urupfu, nk'uko twumvise mu gisomwa cyo mu buhanuzi bwa Izaya cabigarutseko. Izaya ukugusangira n'Imana ukamenga abona kwa gusangira n'Imana muri Yerusalemu yo mwijuru, ngo aho Imana izuba yamaze kwirukana urupfu. Uru rupfu nago nimwibaze ko ari rwa rupfu gusa urudupfa twese bakadutwara ku mpanda, abandi bakadutwara muri Grand Seminaire, ariko ni rwa rupfu rwa kabiri ijambo ry'Imana ritubwira, rwa rupfu w'igicumuro. Imana kugira ngo dusangire nayo ibanza kwirukana urwo rupfu rw'igicumuro. Tubona ruserugwa n'ibi bitangaro tubonye Yezu yakoreye abantu, akabavura akabakiza ku mubiri, byerekana ingene ashaka kubakiza ku mutima,
kugira ngo abahe gusangira nawe. Arabanza akabigisha, akabakorera ibitangaro byo kubakiza, hanyuma akabadugana ku meza akabasangiza. Nk'uko no muri Eucharistia tubanza kumviriza ijambo ry'Imana rikatuvura, rikadukiza ku mutima, hanyuma tukaduga, Yesu akatumanyurira umukate, akaduha ku nzimano y'abamarayika, kugira ngo tuhakure inguvu zo kuguma tunigana n'ubwo rupfu rugikorera mu gicumuro cy'isi, rugikorera mu bicumuro dukora aho hanze duheje gusangira n'umukama. Umukama akagomba kuduha inguvu ziwe kugira ngo dushobore kubandanya urugendo tutagitsindwa n'ubwo rupfu, kugira ngo urugendo rwa hano ku isi rutubera akaryo kaho Imana izirirukana ivyo vyose bigabanya ubuzima, ivyo vyose vyica ubuzima, ivyo vyose bizingamika ubuzima, ngo bidutegurire kuzoshobora kuronka ikibanza hafi y'Imana mwijuru ngo dusangire nayo. Bikumvikana yuko rero uko tubona Yesu afise ikibabagwe c'abantu bamerewe nabi, abamerewe nabi ku mutima n'abamerewe nabi ku mubiri, akitanga, akabitangira, agacika wenyene inzimano kuri bo, akabifungurira, akabaha ikibanza cyose mu mutima wiwe. Niko vy'ukuri burya n'abasangira n'Imana ari abantu bamenya guha ikibanza abandi mu mutima wabo. Burya abasangira neza kuri altari y'umukama n'abantu bahaye ikibanza Imana, bikabatuma baha kandi ikibanza abandi mu mutima wabo. Abantu bafise iki kibabagwe ca Yesu, bababara n'abababaranye, bagahimbagwa n'abahimbawe. Hari abantu babona bababaye umenga bakaryoherwa, bakagira bati ntiwohobona, bakaryoherwa. Babona abahimbawe neza bakajingitwa, bakababara, bikabababaza. Ntushobora gusangira Imana ufise umutima ntushobora gusangira n'Imana ufise umutima w'igihushane n'umutima w'Imana. Dusabire umukama kugira ngo muri iki gihe cy'ubushikiro dusubire twirabe neza ingene dusangira n'umukama. Ubwo ugusangira kwacu n'umukama biradutuma dusangira neza n'abandi ivy'ubuzima, ibiryoshe n'ibirura, ibihimbaye n'ibinezereye, agatetse n'akokeje, akarura n'agasosa. Ubwo biradushira mwisangira ry'aberanda, yamvugo yisangira ry'aberanda nahishingiye. Ariko kandi uko dusangira hagati yacu, ni biki dusangira hagati yacu? Dusangira gute hagati yacu ku buryo uko gusangira hagati yacu biserura ko dusanganywe n'Imana? Ngo hasangira, ni wasangira n'umuntu adasanganywe n'Imana uramugavye. So kugira ngo tugende turakeka abantu, mugabo ugira uti uyu muntu adasanganywe n'Imana azokuraho umutima wo gusangira neza n'abandi he? Ndibuka agakuru k'umupatiri yahora abona akiri umupatiri, abakenyezi benshi, abigeme benshi beza beza bamuhundarako, acagira ati nokivamwo sinobura n'umwe tujana. Aragita, agiye kubaza uwa mbere ati ashitashwi, yabaza uwa kabiri ati akaka, ati wewe vyakunaniye kubana no gusangira na Yezu, nije no gushobora? Bose baca barahunga baramubisa. Umuntu atagisangiye n'Imana, atagisangiye neza na Yezu, nimwasangira urasangira nawe, ariko uzi neza yuko utwikiriwe n'umukama, utwikiriwe n'amaraso ya Yesu. Kuko burya vyose umuntu atanga icyo afise kugira ngo dusangire neza n'abandi, nuko twimenyereza kuba dusanganywe n'Imana, kuba dusangira n'Imana, bikatuvyaramwo umutima mwiza, hamwe ushobora gusangira n'umuntu uremye. Nukuri kose niko nigeze kubibabwira, nta kintu kimbabaza nk'uyu munsi
ubona ingene umuntu adashobora kugenda gusangira na mugenzi we atekaniwe. Ukabona no mu bakuru bacu adashobora kujya ahantu no yaja mu munsi mukuru w'abihaye Imana adashobora gusangira n'abandi atekaniwe, mpaka bazane amazi yiwe, isahani yiwe, indya ziwe na mikro yiwe. Hama ngo twashize Imana imbere, ubwira ihari indani, kuko iri indani muri twebwe ntitwoba tugihanishano, ntitwoba tugitinyana gushikaho dutinya gusangira neza. Abo naho tuvuge yuko twashize Imana imbere, turabe ko twayishikanye hariya tugasangira, bizogaragara mu gihe vy'ukuri dushobora gusangira neza ivy'ubuzima, ubw'igihugu, ubuzima busanzwe bwa misi yose, tutagikebaguzwa. Umuntu agira ati vy'ukuri, tutacumva umenga amashano, uburozi nivyo bivugangwa gusumba abantu bagiranira neza, basangira bagahimbagwa. Umukama adushoboze muri iki gihe cy'ubushikiro, n'uwahora atanga ishano, n'uwahora atanga uburozi, uyu munsi atanga urukundo rw'Imana. Amen.